ubundi busha ngwina kuhagire agusiga amafuta ongera ukayangane ubundi busha. Wow. Rero nshaka This is Flash TV. We shine to progress. Hello, bakunzi ba Flash TV 257 twongeye kuramutsa tubabwira mwibe canke mwaramutse bivanye n'uburere muherereyemwo twatongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu aba news no kuvuga aba ibintu bishasha tubafitiye bijegereje kuba canke bimaze igihe gito bibaye twari tumiri no munsi ndibaza benshi muramaze kumumenyera haba hano canke ahandi no ngasi yambe dukoranye nawe ndatiko muzi mu kiganiro ariko arahimbaza mwanya mwiza wa worship together twamadushikiza ku misi yose ya Mungu. Rero reka tumuhe ikaze ni banke ariko reka atwibwire mu mwanya muto kumbure nushaka kudukurikiranya ijya mbere amenye tugiye kuganira mu kiganiro cacu tubaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina ni Bihozagara banke. Ego. Ndanezerewe cyane kongera kugaruka kuri. Turanezerewe natwe kongera kubakira. Murakoze cyane. Ya twabwiye ko tumwe kiganiro aba news bisigura ngo ni ibintu vyegereje canke bishobora kuba bimaze imisi mike bibaye banke ariko mbere ko twinjira muri izo bintu bishasha giye kutubwira amandovuga bitaramara n'indwi yose to bitarakwira burya banke ubundi mu majambo make ninde canke abamuzi bamuzi mu biki? Ndi umuririmbyi ndirimbo za gospel hano mu Burundi ndetse zifite intego yo kwagura ubwami bw'Imana. Yego nivyo benshi navuga ngo banze. Ego burya banke ubundi turakunze gukoresha canke kuvugana n'abarimvyi benshi yasanzwe barimba indirimbo mpimbazamana ubundi imvo nyamukuru canke impamvu nyamukuru tume muririmba ni ya icambere impamvu ziratandukanye bivanye n'umuntu ariko kandi nka banke arimba kubw'impamvu ya impamvu cane ni yo kugira ngo biciye muri ico gikorwa umuntu ahure n'ubwiza bw'Imana atazira Imana ashima Imana ivyongeyeho aba yari indirimbo duhamagarira kwegera Imana iduhamagarira kwezwa no kubaho ubwo buzima. Urumva ko niyo ntego nyamukuru yo kugira ngo habeho guhura ku mwana w'umuntu n'Imana. Burya banke kuririmba canke kuba uririmba indirimbo mpimbazamana navyo n'umuhamagaro canke birasaba umuhamagaro harimba uhamagawe? Mu bisanzwe umuhamagaro ico novuga ngo Imana ihamagarira umuntu ni message ibishaka kumucishamo. Rero uko biri kose kuko natwe ducishwa mu iyo message n'umuhamagaro w'Imana. Ego banke bafise ibikorwa bingana gute gushika n'umunsi uko turavugana ndavuga bimaze kuja ku mugaragaro? Okay, ndamaze gukora indirimbo zitandatu bien sûr harimo ni yaraye isohotse usibye ko ariyo nashoboye gukorera clip. Yego ni zitandatu. Okay, nimba atarakabanga ushaka kuba wifitiye banke muri izo ndirimbo zitandatu ni iyihe mpamvu canke nike cagusunitse kumva iyo ari gukorera clip akizindi zose zari amahoro gusa ata clip zifite? Ni kubera mu bisanzwe yo ntiyari bwasohoke kandi ni novuga ko nico gihe nari numva ko ngomba gukoreramo kandi ndashima Imana ko yashoboje kumbure kuronka ubwo buryo iraca inzira kuko n'izindi narabyifuza mugabo urumva ntivyigeze bikunda ariko Imana ishimwe ko kuri iyi nshuro byakunze. Ego uwo twitse izina ryayo ngene yitwa titwa yagira ngo kumbure n'udushaka kuba arayikurikirana muri kano kanya ca yiruka ngayikurikirane utubwiye n'ama platform ukoresha. Okay, izina ry'indirimbo ni Ongera ukayangane iri kuri YouTube channel yiwanje ni banke official ndetse no kuri Instagram ni banke official no kuri Facebook page naho nyene ni iryo zina. Banke arambwira ngo jewe nandika indirimbo bivana n'ibihe ndimo canke mbona environnement irimo canke nkumva ndiko ndashaka ndasoma ijambo ry'Imana nkumva mba inspire muri ubu buryo Ongera ukayangane iyo banke yamuje mu gute? Urakoze. Ongera ukayangane navuga ko yaje mu gihe nariko ndiyumvira uko uyu munsi ibintu bimeze uko abantu uyu munsi babayeho ndetse mfatiye no kuca ijambo ry'Imana ridusaba uyu munsi hariho indirimbo z'ubwoko bwinshi hari abandika nyene bivanye n'ibihe hari abandika bivanye nuko babona canke ishengero rigeze canke ishengero uko rimeze. Ariko Ongera ukayangane nayanditse mu gihe nariko nditegereza
ukuntu rimwe na rimwe bishika ugasanga umuntu yamenye Kristo, umuntu yarizeye, ariko agashikaho yumva ko adendebukiwe akabivamwo. Muri ico gihe numvise ngize uwo mutwaro, numva Imana yururukije ayo majambo, ntangura kuyaririmba gutyo, kandi mu by'ukuri ndashima Imana ko uyu munsi ndiko ndaronka feedback y'abantu batandukanye bambwira ko hariho aho biriko birabakura naho biriko birabashikana mu buryo bwo kwizera. Yego, kubera iki muri kipe wifuje gukora muri iki kibanza wakoreyemo? Muri kije kibanza ni kubera ko tumenyere muri kino gihe ushobora gukora ama église, masale, ariko kuko wahisemo gukorera hajya? Nahisemo gukorera hajya ku mpamvu z'uko numva umenga ni message iri donc isaba ko tuba turi ahantu hagutse, ahantu hanze nyine. Ego ahanini cyane. Aha, urakoze cyane. Reka rero nakumbure imbere ko tuza nk'abega ku musozi w'ikiganiro cyacu ducishize ko iyi ndirimbo Ongera ukayangane gato mu mwanya muto nka 30 secondes cyangwa 45 kugira ngo bitume n'utarayiraba yumva amatsiko yo kwirukanga kuja kwiraba. Ngwina kuhagire agusiga amavuta, ongera ukayangane ubundi busha. Ngwina kuhagire agusiga amavuta, ongera ukayangane ubundi busha. Wow. Rero nshaka ushaka kwirukanga kuri Banki Official? Yeah, Banki Official. Yeah, chambere ni subscribe, like, share na comment, que ce soit négatif cyangwa positif, neza ko wowe byose ni sawa? Boss, ukuvuga ngo ni sawa, nibaza ko avec gikorwa uri kurumviriza n'ubutumwa bwiza, nibaza ko atawogira iyi negative save. Okay. Kumbera hari ushaka gutora utunenge cyangwa kugira ati ayugira gutya nk'intererano, nibaza ko cyatari. Nibaza ko ari ni negative positive. Iyo iraryoshe cyane gusumba kuko ibigiye gukosora n'ibindi bizo. Ego, Banki ni iki twamwiteka ko Banki mbere ko turangiza no mwaka, ikintu gishaje tuvuga ati imbere ko turangiza umwaka hari ibintu kimwe canke ibintu nshaka kuzana nabashikira canke nagaragaje. Ndiko ndategura gutegura ibikorwa rimwe na rimwe tuzohora tubana mu bikorwa byo gutazira Imana no kwihimbaza biciye kuri YouTube channel ubundi, ndetse n'ibindi bitandukanye byinshi. Rero ndizera ko hamwe namwe Imana izorushaho kuduhezagira twese hamwe. Murakoze cyane. Banki nakaye kamo canke nirihe intererano bugira abahimbaje bagenza canke basanzwe bakora indirimbo mpimbaza Imana bagenzawe mugwaruka cyane cyane hano hagati mu gihugu cyacu Burundi? Ico no babwira nuko ubisanzwe ndakunda kwiyumvira cyane kubo dufatikanyije canke kubo dusangiye kino gikorwa, baba arabatanguye uyu munsi canke baba arabimazemo iminsi. Mu by'ukuri hari ahantu dukwiye gushika, hari ikigero dukwiye gushikamo cyo guhamya ibya Kristo by'ukuri aribwo buzima tubayemo. So ico nobabwira no kubiharanira kuba muri ubwo buzima turirimba minsi yose, kuba muri ubwo buzima tubwira abandi kenshi. Yego, kandi Imana izo bidushoboza. Murakoze cyane Banki, reka twashimiye mwongera mutwibutsa kandi ama platform mukoresha kugira ngo abashe kwerekana ibikorwa byanyu cyane. Ino ndirimbo Ongera ukayangane novuga itaramara n'indwi, umuntu wambaye ashaka ko ari karakurikirana kino kiganiro cyacu akaba ataraje ku subscribe vraiment neza ko ahejeje kurabiye misi aca yirukanga ku subscribe kugira ngo ayikurikirane na yose, ayipartage abandi maze n'ama commentaire yose. Murakoze. Kuri YouTube channel ni Banki Official, no kuri Instagram nuko nyene Banki Official, ndetse no kuri page ya Facebook nuko nyene. Ya, murakoze cyane. Turashimiye ko mwashaka kwitaba ikiganiro cyacu, twibaza ko n'ikindi gihe muzoshaka kuza mwiganira. Ndahari cyane. Murakoze gose. Amen. Inshuti zange bakunzi ba Fresh TV, twongeye kubashimira uburyo mudahengeshanye kudukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Twongeye kuza muragira like, share na subscribe kugira ngo mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu. Tutogeye gushimira na best y'amatuma ama image asa neza nko kumubibona. Murakoze cyane. This is Flash TV. We shine to progress.